Ndabaramukije mwese bene data dusangiye urugendo rwo kuja mw'ijuru. Hariho n'abahora bavuga ngo dusangiye amarushwa n'ubwami, vyose nivyo. Ndabaramukije, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ndabahaye kaze muri kano kanya gatoya tugiye gusangira, turabe izi mpanuro zitanu. Ni impanuro zitanu tudakwiye kwirengagiza, cane cane twebwe abantu bizera. Kubera iki mvuze ati cane cane twebwe abizera? Si ukuvuga ngo abandi ntibibaraba, nabo nyene birabaraba, kuko nabo nyene turabipfuriza ko mwoza kuri Yesu. Ndipfuriza umuntu wese atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ko yomwakira, kuko haracariho akaryo. Ariko rero ndiko ndakebura umuntu wese, izi mpanuro zitanu umuntu wese yihutse kuzishira mu buryo. Nimba muri famiye, nimba uri umupapa, nimba uri umumama, nimba uri umujene upanze canke udapanze uba muri famiye iwanyu, raba ko aho hantu ubaye ibi bintu muriko murabishitsa, kuko nivyo twabwirijwe n'ijambo ry'Imana. Rero navuze ati cane cane twebwe abizera. Kubera iki? Kubera abantu turiko turaja mw'ijuru. Bibiliya imbwira ngo iyo umuntu acumuye ku cagezwe kimwe, ngo aba abicumuyeko vyose. Rero birakwiye ko tuza turibukanya na bino navyo ukavyibuka, kugira ngo urabe neza ko uriko urabikora, kugira ngo ntihagire akantu na kamwe uhaza. Ni impanuro zitanu. Murazi ko hariho n'ahantu handitse ngo impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Sakenya ikiwanje, ariko ni nk'uko tubibwirizwa n'ijambo ry'Imana. Ndifashisha ijambo ry'Imana hano, turabe impanuro za mbere tuzisanga mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 13. Abaheburayo igice ca 13, dusome umurongo wa mbere, dusome uwa kabiri, dusome n'umurongo wa gatatu. Impanuro: ugukunda bene data nikugumeho. Ntimwibagire kugirira neza abashitsi, kuko bamwe bagize batyo bahaye indaro abamarayika batabizi. Mwibuke ababoshwe nk'ababohanywe nabo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Tube turageza hano. Ikintu ca mbere rero ngomba ko twibukanya, Bibiliya iratubwira ngo gukunda bene data nikugumeho. Iki ni ca mbere. Mbega mu mutima wawe urakunda bene data? Abantu mufatikanije urugendo rwo kuja mw'ijuru urabiyumvamwo? Abantu muri kumwe muri kohare urabiyumvamwo? Abantu mufatikanije igikorwa c'Imana, nimba ari mu burongozi, nimba ari umukozi w'Imana, nimba ari abantu musangiye igikorwa c'Imana kanaka, mu mutima wumva barimwo? Mwibuke ko Yesu hariho umugani w'umubivyi yavuze ngo umubivyi yarabivye, ngo ariko mw'ijoro basinziye, ngo umwasi araza, ngo abibamwo urwamfu hagati hehe mu buro. Bisigura ko urwo rukundo Imana yaguhaye rwo gukunda bene data urucunga urugumane, kuko Satani arashobora kuza agashiramwo urwanko, ugasanga nakura mwanka na nakura mwanka. Icya mbere rero kitubwiye ngo ugukunda bene data nikugumeho. Icya kabiri kivuga giti ntimwibagire kugirira neza abashitsi. Mbega iwanyu bimeze gute? Aho mu muryango iwanyu bimeze gute? Twebwe twizera, twebwe turiko turaja mw'ijuru, n'abandi bose twifuriza agakiza, dukwiye kwama twibuka kugirira neza abashitsi. Kugirira neza abashitsi hariho kubakira neza, hariho kubaganiriza, hariho kubagaburira, ubifise ukabakira ukabafungurira. Bibiliya yaciye twibutsa ngo twibuke yuko hariho abantu ngo bakiriye abashitsi batabazi, ngo basanga bakiriye abamarayika. Aha naho Bibiliya ntitubwira abandi, Bibiliya itubwira Aburahamu. Aburahamu yakiriye abashitsi. Bibiliya itubwira ko yababonye, aragenda arabinginga ngo arabagobera baciwe, ngo aca bicarika ngo musi y'igiti bota izuba, abashira mu gatutu. Hama yabinginga avuga ngo nimuze muci wanje, ngo ndabahe n'amazi, mubanze mwiyuhagire. Bibiliya itubwira ko yaciye agenda, ngo agenda mu ruhongore mu busho bwiwe, ngo araba inyana inuze ikirimwo imeze neza, ngo ayihereza abakozi barayibaga,
ngo yongera abwira Sara ngo aragenda ngo aracumba abo bashitsi abafata neza arabagaburira. Nibaza yuko arico Bibiliya hano yavuze ngo kugirira neza abashitsi, arabagirira neza ngo arabakira. Rero ngo yasanze yakiriye abamarayika, murabizi yuko yaciye hakura isezerano rivuga riti umwaka ugeze aho yugeze uzoba ufise umwana, kandi niko vyagenze. None natwe Bibiliya iradukebura twibuke kugirira neza abashitsi. Nimba hari umuntu atumbereye urugo rwawe, naho atoba yakwandikiye akamesaje akubaza ati nihuri ejo uzoba ari huri, ukabona arashitse muri wa mwanya utari umwiteze, mwakirana ubugwaneza, muganirize, hama nimba rundi turi kurarondera ari duke udushiraho mudusangire. Mwibuke kugirira neza abashitsi, mwibuke guhindara abashitsi. Mbega aho iwawe bimeze gute? Aho baye bimeze gute? Mu nshuti zawe ubona bimeze gute? Mu kibano ubona bimeze gute? Muri ino minsi tugezemo mubona bimeze gute? Ego ibintu birazimvye, ibintu biriko biraduga, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwibuke kugirira neza abashitsi ntimuvyibagire. Ikigira gatatu Bibiliya yavuze ku murongo wa 3, mwibuke ababoshwe nk'ababohanywe nabo. Ababoshwe, turafise abantu bari mu mabohero, abantu ego bamwe baba bazira ivyaha, ariko hariho n'abandi bariyo kubw'akarenganyo. Mbwa Bibiliya ivuga ngo tubibuke. Urashobora kubibuka mu isengesho ukabasengera, uriko urasenga ukavuga ati Mana ndasengera bari mu mabohero, ubasangeyo, ubagirire neza, ijambo ryawe ribasangeyo, ikiganza cyiza kibasangeyo. Ukabasengera muri ubwo buryo, ugasengera ati nimba Mana harimwo abantu baboshwe kubw'akadenderezo, ubagirire neza, ubacire inzira, n'abazira ivyaha vyabo ugende ubiyerekereyo. Nuko twobasengera, mugabo kandi no gushikayo navyo ni vyiza. Murabizi ko Yesu yavuze ngo hari abantu bazosubizwa inyuma bari bagiye mw'ijuru, babarigwe bati nari mw'ibohero ntimwaza kundaba. Bisigura ngo turakwiye kuja no mu mabohero ugateka ukarondera ata muntu mufise mupfana ariyo nyene ukagenda ukibuka abantu bene abo, ukabagirira neza. Nimba ari imyambaro ubaha, nimba ari kagahuzu ufise utacambara ubashira, nimba ari utwo kurya ukatubaha, kuko Bibiliya yavuze ngo tubibuke nk'ababohanywe nabo. Abantu bagize gute? Baboshwe. Mugabo kandi ushobora kuba ufise n'umuntu wo muri famiye cyangwa umuntu uzi ariyo, Imana ibifashe kandi nawe w'Imana igufashe. Titre ivuga ngo ni impanuro. Tugenda kugikurikira, mwibuka abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri. Iki kigira 4, abagirirwa nabi. Hari abantu bagirirwa nabi, hari abantu barenganywa, hari abantu bafashwe nabi, hari abantu bafise ibibagoye, bafise ibintu bizitiriye ubugingo bwabo bibaboshe, bibashyize mu mbobane. Bibiliya rero ngo tubibuke, tubafashe. Yesu yavuze ngo turirane n'abarira, tunezeranwe n'abanezerewe. Bisigura ngo bajya barira, sindiko ndavuga ngo uje kure hariya, oya, heraho nyene uri, rabaho impande yawe. Nta bantu bagirirwa nabi bahari, nta bantu bariko baratotezwa, nta bantu bariko baraturubika. Bacira urubanza rubakiza, ubagirire neza. Nimba hari abashonje ubambike, nimba hari abantu babuze shingwe na rugero ubagirire neza, ababuze umutamana ubapfuke, abishwe n'imbeho ubakureke iyo mbeho, abantu urukenyerero rwabo rutakironka agahuzu ubaterekwa agahuzu. Twibuke abantu bagirirwa nabi. Niki ijambo ry'Imana ririko riradusaba. Mwibuke neza umusiguzi igice cya 11 ku murongo wa 1 yavuze ngo terera ivyo kurya vyawe hehe ku mazi, bizosubira kugushikako gwaheze igihe kinini. Bisigura ngo hariho avantage yo kugira neza, hariho avantage yo kwakira abashitsi, hariho avantage yo kwibuka ababoshwe, hariho avantage yo gukunda bene data, hariho avantage yo kwibuka abagirirwa nabi. Rabaho, raba mu bana, raba abo bakozi bawe ukoresha, raba abo bantu wahaye indaro, nta bantu bariko baragirirwa nabi. Mubibuke kugira ngo dushitse ivyo kugororoka. Turi mu minsi yihereza. Muze rero twitwararika ivyabona bwami bw'Imana kugira ngo aho inzamba y'umwami wacu Yesu Kristo bukera ivugira
ntituze dusange twarakerewe, ntituze dusange hari ikintu twari gukora impande yacu tutakoze, ntituze dusange hari uwo twari kugirira neza tutagiriye neza, kandi Imana yari yaraduhaye uburyo. Ata buryo naho ufise, sengera abo baboshwe, sengera abo bagiriwe nabi. Yesu abaha umugisha. Turabe ikigira gatanu aricyo tugira turangirizeko. Ikigira gatanu kivuga giti kugira neza no kugira ubuntu. Nacyo tugisanga mu Baheburayo nyene igice cya 13 ku murongo wa 16 havuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Ndasubiramwo, kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ngo ntitukavyibagire. Nahangira mpereze, turafise akarorero muri Bibiliya, hariya mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'10 niho hatubwira umuntu yitwa Koroneliyo. Rero uwo yari umunyamahanga, nta nuko yari umwisirayeli, muga Bibiliya imushingira intahe ko yagira ubuntu bwinshi, ngo yarafasha abantu akagira ubuntu bwinshi, kandi ngo yarasenga. Rero ngo yaragize ubuntu, ngo biratinda biraduga, bicika icibutse imbere y'Imana, bituma ijuru rimugendera, abamarayika bakamugendera mu nzu iwe. None rero kugira neza no kugira ubuntu ntitukavyibagire. Gukunda bene data ni kugira neza, kugirira neza abashitsi ni kugira neza, kwibuka ababoshwe ni kugira neza, gutanga indaro ni kugira neza, kwibuka abagirirwa nabi ni kugira neza. Mugabo muri rusangi ngo no kugira ubuntu ntitukavyibagire. Fasha abantu, fasha abagwayi. Umuririmbyi w'177 niko yavuze ngo fasha abagwayi. Ngo hariho abantu bisi bagenda baravyirengagiza. Ntuvyirengagize. Aho iwawe bimeze gute? Uri kubigenza gute? Uri kukora gute? Kuri umuririmbyi, kuri umusenzi, uri kubigenza gute? Ko muri nzu y'abizera aho muhiri wanyu bimeze gute? Ni mubigenze neza kugira ngo dushitse ivyo kugororoka byose. Yesu abahezagire. Kugira neza no kugira ubuntu ntitukavyibagire. Ndabibutse ubundi muntu yagize neza, Doruka yagize neza kubera iki? Ngo yari yarapfunditse udupfundo twinshi tw'abantu yagiriye neza. Igihe yapfa, abantu bose bazana utwo dupfundo ati yarangiriye neza, sinarose ibyo ndamwishura. Bagaca bapfunda utwo dupfundo. Petero baca baramwinginga bakoresheje ivyo bikorwa yakoze, aca aramusengera, aca arakira. Bisigura ngo ibikorwa by'ubuntu birashobora kugushikana ahantu utokwishikana, birashobora kukugururira umuryango utokwiyugururira. Hariho ijambo riri mu Migani tuzorisangira mu minsi iri imbere rifatiye kuri kino nyene. Mugareka tuwe turagarukirize ngaha. Ibi bintu bitanu nivyo twibukanye. Ibi bintu bitanu raba neza ko uri kurabikora, kandi urabe ko n'abagenzawe abo mubana bariko barabikora, mu kibano abo muri kumwe muri kohare uranyine bariko barabigenza. Ubamurikire, bishobotse ubahanure, kuko ijambo ry'Imana ridutegeka gushingira intahe abandi no kubabwira kuza kumukiza. Sinorangiza ntagize notebye canke muramenya canke muragabe. Menya neza tuyisanga muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 14. Reka dusome mwumve igituma dutegerezwa gukora bino byose tutavyirengagije. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14 havuga hati ivyo kwizera n'ibikorwa byako vyomara ikiga bene data. Namba umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora, mbega uko kwizera ko ushobora kumukiza? Nihaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa, agenda aburanirwa ku vyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ivy'umubiri ukena, vyomara iki? Niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Iki rero iri jambo turisangiye nka notebye canke nkamenya neza. Ukwizera kutari n'ibikorwa kuba gupfuye. Nimba uwizera justifie uko kwizera ufise n'ibikorwa vyiza. Kujustifie n'ingeso nziza zifatanye n'ubugwaneza n'ubwenge. Kandi Yesu yavuze ngo ubwenge burangwa ko bugororotse n'ibikorwa byabwo. Ntimwibagire rero kugirira neza bene data,
kugirira neza abashitsi, gutanga indaro, kwibuka ababoshwe, ibikorwa by'ubuntu, gukunda bene data. Mubikore ivyo bikorwa, mubikore bijustifye uko kwizera kwanyu, kugira ngo kwizera ufise ntigupfe. Nimba ukunda Imana, kora ivyo kugira ngo uko kwizera ufise ntigupfe. Hariho ibikorwa by'ubuntu by'ukuri kugira ngo ubikore bigusaba uburyo. Ata buryo ufise, ja ku mavi hama ukora ivyo uhambije. Yesu abahezagire. Abifurije gusangiza ubu butumwa n'abandi, mu busangiza abantu kugira ngo nabo bamenye ingene bakwiye kwitwara n'ingene bakwiye kubana n'abandi aho mu kibano, kuko agakiza dufise turagafise mugabo sako mu rusengero gusa, nako nahajya mu kibano turakagendana. Yesu abahezagire. Imana ishishikare kubaha umugisha mwebwe mudukurikira. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza.